Ingomag. Mazina yanje nitwa Irankunda Adele, nkaba ndongoye koperative Mukenyezi tuyingunganye tubane hafi mw'iterambere, ikaba ikorera ku mutumba wa Bubanza, zone Kinama, muri komine Ntahangwa, muri mairie ya Bujumbura. Koperative yacu dusanzwe dukora ibintu vyo kurima no korora no gucuruza. Ego. Icyumviro ca koperative yacu cyatanguye ikoperative yacu yoba imaze igihe c'umwaka, ariko twari dusanzwe dufise ibindi bikorwa dusanzwe dukora mu mashirahamwe, kuko nari nsanzwe nkorana na Biraturaba mu mugambi wo kwiteza imbere ngaha muri zone yacu ya Kinama. Ico gihe rero Biraturaba ibikorwa vyo bimaze guhera, nabandanije nkurikirana bene gihugu ngaha muri zone Kinama, ariko twasanze dukoreye hamwe twoshobora gutera imbere kurusha. Ica bituma rero ayo amashirahamwe 6 yaciye aja hamwe kugira tuca tugira iyi koperative yacu, uko n'izina ryayo murumva ko ari rirerire, ririmo amazina amwe y'amashirahamwe asanzwe ahurikiye muri iyi koperative, amashirahamwe 6. Ego. Nk'umukenyezi nkuko musanzwe mubizi, na cane cane mu muco w'ikirundi abakenyezi basanzwe abantu bikengera, ariko byarashobotse hamwe na hamwe bivanye n'ubwizigo twagiye turondera mu bantu, cane cane mu kibano aho tubaye, kuko twe tumaze igihe dukora, kuko ico gikorwa cyo guhagarikira amashirahamwe nayo nagitanguye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2016. Urumva yuko abanyagihugu bari bamaze kubona ubwizigirwa muri jewe, nico gituma nogira tugire koperative bitatugoye, kuko hari ibikorwa bimwe na bimwe twasanzwe dukoreramo kandi byatumye n'abanyagihugu batwizigira cane. Mu kibano ego nta mwungu w'isati bidahizwe, mu kibano baratubona neza kubera ibikorwa byinshi dukora. Twarafashije cane imiryango imwe gushobora kwiteza imbere, bamwe bariyungunganije mu tuntu n'utundi bivuye mu ntuze muri koperative, naho amashirahamwe ahurikiye muri koperative, bamwe barubatse amazu barava amazu yo gupanga, abandi bashoboye kwiteza imbere mu byerekeye n'ibikorwa byabo vya misi yose. Kandi kindi ku ruhande kirushirijeko, turagerageza gufasha imiryango imwe n'imwe idafise uburyo, rimwe na rimwe tukabibuka. Ntitubikora imisi yose, muga turabikora nka rimwe ku mwaka, tukanafasha no mu gihe c'amashuri turafasha abana mu kubaronsa ibikoresho byo kuja ku ishuri nk'amakaye n'amakaramu. Twama twabikoze kuva ico gihe gushika n'ubu. Urugendo goroshe cyane kubera hajya abantu, imitima y'abantu sico kimwe, bisaba kwitanga rimwe na rimwe no kwiyima, kuko murabona nka je nirwa ngaye imisi yose. Nukuvuga yuko ko ari ibindi abandi bakenyezi bariko barakora biyungunganya, mugo urabona ni nko kwitanga, ni sacrifice naritangiye abandi kugira nshobore kugerageza kugira gute kubafasha kwitunganiriza ivyabo no kubikurikirana ku munota. Mugabo kandi byaratanze icizere cyane. Murazi ko abarundi kazi turi abantu bakingirwa cyane mu kibano, ariko byarahinduye indi sura, kubona umuntu w'umukenyezi yarashoboye guhagarara igikorwa kikagira ico gishitseko mu iterambere rya zone yacu ya Kinama. Twarahinduye isura cyane ngaha mu kibano, kuko hariho n'abandi bagiye bakora ibikorwa nk'ibi batwigiyeko, hariho n'abandi twagiye turakorana mu nyuma tukavuga tuti isemo reka mubandanye namwe mukora, kubera ibikorwa bimaze kuba vyinshi, ntihagize akababakira muzotubaza. Ko twakurikirana hafi imigwi ishika ku 30, muga muri koperative hari n'imigwi 6. Bamwe twagiye turabasohora, turaba muri iyi migwi abumva yuko bari mbe cyane, bavyumva cyane, bashaka no kudufashanya mu gikorwa cyo gufasha abantu aho nikora. Twace tuvuga reka tuje hamwe, ikibazo tutoroshe cyane. Birunganira cyane kubera murumva yuko
ageze mu kwezi kw'icenda turatanga ibikoresho by'abanyeshuri babanaho nikora. Urumva hari igihe umwana ashika mu kw'icenda akavuga ati sinzoronka n'agakaye umwana aje kw'ishuri, mugabo bazi ko bazokaronka ngaha no kuri bararema. Nk'akaro mu gatondo ndiko ndaza ku kazi nawe n'umwana aza ariruka aravuga ati madame nanje kubereka bilete naramenye. Numva yuko vraiment ni kintu naciye numva mu mutima wanje numva cyayi kuba twakoze n'abana baragitahura baba umwana akanzanira bilete. Umva ko ikintu dukora kiramarika mu mitima y'abantu, kumva yuko umwana ashobora kunzanira bilete nuko azi ko yize kuko ari cyo twakoze. Akajambo notekera abantu bazakora iki kiganiro nuko twogira umutima runtu, umutima w'urukundo. Burya abarundi twarahindutse, abarundi twamenyereye kuzera inze, abarundi twamenyereye yuko gufashanya ari uko abazungu batuzanira, kandi muri twebwe hagati yacu wewe uzanye ijana undi akazana ijana tugashira hamwe turashobora gufasha abantu batishoboye byatureke kugira tugakura n'aba bantu mwibarabara abana bagenda bayerera. Kuko nabijya nzija mfashanye mumva turonka ngaha akenshi numva ko ajya amafaranga bazana twango mfashanyo baje gufasha abantu akenshi biva mu prison. Bajya abantu bavuga ibaze nka mu prison yakavuga ati genda yebye amafaranga ijana bagashira hamwe bakazana amahera bakagura ibikoresho bagafasha abana bacu. Kubera iki twebwe ibyo tutobikora? Nico gituma nababwira ati twebwe muri twebwe nyene harimo abagira neza bahindura imitima rero bagira imitima y'urukundo. Kuko umwana wanaka ari mwibarabara ntumufashe n'umugurikaye ngo aje kw'ishuri ejo ni yakora azohinduka ikibandi aza kubomora urugi wawe, ariko niyiga azobera kwanza ikimazi quartier abere ikimazi igihugu n'abandi bose. Niga akaba umuganga azovura abantu benshi, niga akaba umupolisi azokorera igihugu. Rero je nofasha ko abantu abarundi twogira umutima wa mutima w'urukundo wa kera tukareka umutima w'ubukoko. Ntugire ngo je ndafise uwundi nimba nunda dafise. Ibuka yuko hari abantu batawe, hari abantu badafise ico rirenza. Uravye tuyenga mu bantu dufasha murabona n'amafoto ari ngaha dufasha bajya abantu bageze mu zabukuru cyane cyane. Hari abantu tusanga ku minsi mikuru nko kuri Noel adashaka kuronka n'ikiro c'umuceri c'ibiharage bajya twekwe nibo turondera kugira ujya munsi abandi bariko barizizi Noel nawe amenya ati natetse nanje shire kuziko umuceri ikiro c'ibiharage mpimbaze nk'abandi. Jewe urabona uwo muvyeyi yabonye ubuzima ndimo agacaza aramfasha gatora nyene n'abantu bababaye nkanje akadufasha akaduha karasiyo kuri iryo shirahamwe ryabo ry'abakenyezi. Bampeye rasiyo nkabona ndagaburiye umuryango bana mfise kubera nyene nabo nyene atako biga atako untu nkabona nyene arabampereye n'amakaye. Nukuri Imana ihabwa icubahiro noshimira Uwiteka kubera Imana ikorera mu bantu nta mana uzobona yigaragaza ngo ijukonye ngo henda guha. Imana iri mu bantu. Ndashimira Imana data wo mwijuru kubera n'ukubunye kuntu tubayeho. Imana ikorera mu bantu jewe mbayeho kubw'abantu. Iri shirahamwe n'ukuri sabira kuhoraho arushirize kwiteza imbere. Iri shirahamwe n'ukuri n'abari muri ryo n'abanyabuntu. Ubuntu si ukumbona, ubuntu bumbamwo, icyo kikerekana ko ndi umuntu. Iri shirahamwe kuba amadere yarigiyemwo n'Imana yahamushize kugira ngo natwe dusuhuke. Ng'akarorero noguha, urazi inoti y'ibihumbi 50 urayumva uburemere ifise. Ujya Madere yaragwanye ndamushikiriye muhira aravuga ati mutame wewe ndabona ko ufise ikibazo, arambe inoti y'ibihumbi 5 ngende gufungura ujye ushitse tugende imbokoboko. Ati ariko nagiye gufungura ejo wewe uzo kujyana kwishirahamwe baguterereza ubufasha ushobora kujya kwivuza. Aranjana banshikanye kwishirahamwe
cyari cyamuzindukanye kuri iryo shyirahamwe nyamukuru kwari kumushikana anyerekane. Hanyuma arabwira abagezi bo mu shyirahamwe ati uyu mupapa ndamuzanye yanyituye mugabo nasanze ntamushoboza ndumwe, ndamuzanye kugira ngo dushire imitwe hamwe dufashe umutama aje kwivuza. Bose barambindukiriza kwigisha bahejeje barunama batabansabira agatebe ngo icara hajya. Ndicara nicaye mu nyuma nagiye mbona ibahasha y'ibihumbi 50 atereje mwishira hamwe barahamba nje kwivuza. Bampaye nimero za telefone aho nzoba ngeze hose ntinagira ikibazo ndabiture. Nico gituma ndabasabira uhora habane nabo mushira hamwe ryabo. Ahandi naho iyo hejuru abana hejuru hari ibintu bigenda neza, hari ikintu cyabonetse cyo gufungura ndinda kurondegwa haba ku zone nkajyanwa na déplacement ngayironga kuko abona ko ntoshikari n'amaguru. Sinzi icyo namuvuga ko ni byinshi kimwe gusohoraho aguma abana nawe mu nzira zibe zose natwe tuzobaho neza. Ni byinshi ndabyo novuga ngo meze bijya by'amakaye yakubwiye yigisha abana benshi. Numvise atavuze n'ama-uniforme, hari n'abagurira uniforme utavuga ngo uyamuzaha cyangwa uyamuzaha n'umuntu w'umuvyeyi. Ubuvyeyi ruri muri we uhoraho rero akamufasha bya bintu rero amufashishije uhoraho ndabyigunganya. Nukuri turabisabikanya ko twese kubera we umunezero tumufise ko ni mwinshi. Atari ruva bamwe kenshi nk'abantu bizara rimwe na rimwe turagira ingorane, ariko kenshi tudushima ibifungurwa byiwe cyane, turashima umutima wiwe cyane. Benshi afasha n'ukuri naje ndimo aja ku kazi aciye muhira afise nk'ikintu yararanye. Nikuri umukecuru atateka ubuyi none mvuye umuntu twumuvuga gute no kumusengera arushirizeho kugira imigisha kuko aroze imigisha tuba tuyironse.